Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Kuri ino channel yacu Marius Spark, nkuko mubibona kuri ino chaîne ya YouTube yacu, twongeye kubazanira isanamu canke video yerekana ubworozi bw'amasazi yirabura yitwa Mouche Soldats Noirs canke Black Soldier Fly. Nkuko mubibona n'amasazi atamenyerewe, bishoboka kuba ari ryambere mubonye ano masazi. Rero kugira umenye vyinshi wibuke kugira sabone, share, ugire na like mu page yacu, kugira ngo amavideo yose azogenda aca kuri ino YouTube muzogende muyabona, ntihazagire n'imwe bacika. Rero ino video nkuko twababwiye n'amasazi mutamenyereye, bishoboka kuba ari ryambere muyabonye, ariko n'amasazi twagiye tuvuga kenshi ma video menshi twagiye dukora tubereka yaciye kuri ino YouTube channel. Rero abantu benshi baramaze kumenya uno bworozi bw'ano masazi, ndetse n'intara zimwe zimwe z'igihugu c'u Burundi zikaba zimaze gutangura uno bworozi. Kuko rero mubibona n'amasazi atamagi, ayo magi akaba asa na jone. Nkuko mubibona ayo n'amagi y'izosazi. Ayo magi rero zimaze kuyata, turategura tukayashira ahantu bitwa muri chambre de démarrage, aho tuyabundikirira, hama ayo magi akavuka. Amaze kuvuka, avuka atibukira mu mutwe kurya tuba twateguye twitwa aliment de démarrage. Izo aliment de démarrage zifasha ano magi zifasha ano magi, ayo magi amaze kuvuka zica zifasha utwana utwo twitwa small larvae canke utu astiko duto kurya zanjye. Murazibona zino démarrage. Aha twakoresheje démarrage zo mu gikoni, nivyo kurya vyo mu gikoni vyasigaye vanzwe n'izo bitwa sondori canke sondo mais, bivanye n'ivyo warose n'ivyo ukoresha. Murabona rero ya magi yavutse yabaye maniniya cane, yavukiye muri za aliment de démarrage. Izo rero zatanguye kurya vya bisigazwa vyo mu gikoni, yarara canke ziya twitwa déchets, les résidus industrie canke zo twitwa market waste, restaurant waste, kitchen waste. Mwabonye ya magi yaravutse, twarabaye tuniniya cane. Ubu rero twarose utwo twitwa utu astiko twarariye zanja twazitegurira. Mwabonye ingene zaziriye. Ubu naho zakuze izi astiko, zigeze tangura gutegurwa kugira ngo zishobore kugaburirwa ibitungwa. Aha twovuga inkoko, aha twovuga imbata, aha twovuga amafi, aha twovuga n'ingurube hamwe n'indendwe. Rero tumaze kuronka ivyo vyo kugaburira ivyo bitungwa, ikisigaye tuca turonka ico twitwa intabire y'ikirundi, intabire nziza cane, intabire imeza, iyo bitwa organic fertilizer. Murayibona ngaha anye ingene zino sazi za decompoje ryayarara rero ryarabaye intabire nziza cane. Ntabwo bitose, oya, ntabwo harimo imidite, oya, namwe muravyibonera. Turakoramwo n'amaboko yacu kuko nta microbe n'imwe irimwo, kuko zino astiko zaradekompoje ryayarara twakura ku masoko.
turose rero ubunye ibintu bibiri ivyo twitwa animal feed ziri riche en proteine, turose n'ivyo twitwa organic fertilizer canke ico twitwa intabire y'ikirundi, intabire nziza cane za stiko zateguye. Muravyibonera rero. Ubu rero za stiko zakuze cane kuri kano gace, nkuko muvyibonera zino stiko zatanguye kuba niniya zigere ku rugero rwo kwirabura, kugira ngo tuce turonka ico twitwa prepipe. Ni intambwe canke ni stage ya kabiri ihereza kuri buno buzima bw'ino sazi, kugira ngo ino sazi zino astiko zizosubire kuba isazi. Nkuko dusanzwe tuzi, inkoko iva mw'irigi, irigi riva mu nkoko. Na zino sazi rero amagi yazo yo niyo yongera akavamwo za sazi ziguruka zimwe z'amababa. Ubuzima bwa zino sazi bwitwa zifise ubuzima bwitwa life cycle, zifise cycle de reproduction. Murakoze rero cyane kurikirana ino video. Ari kibazo mubaza, hariho nimero kuri ino video nyene mu mpera, mubandanye muraza kuzibona, muzotwakura kuri izo nimero. Aba wifuza gutangura buno bworozi cyangwa ukaba wifuza kugura ivyo gufungura ugaburira inkoko zawe, imbata, idendwe, kanga, ingurube, amafi, canke ukaba wifuza kugura uno mwavu nawe uje kwipimira teza ibiterwa bitandukanye, hama uzoza urushingira intahe. Urahawe ikaze rero, urahawe ikaze cyane, turakwiteze.